Haleluya. Turacari babangizikije vuba turabyinjira ahabwa icyubahiro. Abo rero ngo bari barindiriye igihugu cyabo bwite, kuko baravuga ngo iyo bakumbura icyo bari bavuyemo babona uburyo bwo gusubirayo. Reka nababwire gato abo muri bo, ngomba nababwire ibyo data yanyigishije kuri droit international, muri parti ntoyi ya droit d'asile, amategeko ajyanye n'impunzi. Murankurikira. Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza ngo tuzohoberana tubonanye n'abacu. Nahoze niko ndabyiyumvira, abacu barenganye badutanze baja bucuruzi, nca nibuka mama nakunda cyane, numva umenga ngiye kumubona vuba, kuko data yaramenyesheje ko ari mu ijuru. Numva ndanezerewe cyane, numvise nezerewe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana hano. Ndabona nitoteba kuko niko bimeze. Igice cya mbere cya Petero, igice cya kabiri ku murongo wa 11. Turasoma kandi Abaheburayo 11:8. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no ku byo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Abaheburayo igice cya 11 kuri ujya murongo w'8. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaja. Kwizera niko kwatumye ab'inyambukiro mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe,
akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganwe nawe ibyo yasezeranye, kuko yari aroreye cya gisagara cyubatswe ku itanguriro, umugenzi n'umwubatsi wacu n'Imana. Nahoze ndaba turi hano mbona turahateraniye tugize umuntu umwe, turabana n'Imana. Mwagize neza bene data bo mu Gahare kuza, mwagize neza bene data bo mu Ngagara kuza, mwagize neza bene data bo ku Ntahangwa kuza, namwe basangwa ba hano kuri Dorosale mwagize neza kuza. Kandi nagomba nkeze umuntu yaje, ndagukeje kuko hari icyo Imana igira guha uno munsi. Jese nshikuza sindanabesha Imana icyo tutavuganye, niko meze muri kamenyere yacu. Mvuze ikintu mba ndagifitiye icyemezo, niko meze. Nagomba mubwire ndagukeje we waje. Iyo umuntu ari kure y'Imana ntamenya n'imvugo yayo. Imana kiravuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, kuko ngo azobarangira inzira nziza. Uri kure yabyo ntumenya n'imvugo yabyo, ariko iyo wegereye Imana ivuze urayimenya. Data nashimye. Niba mukoranye hano hari igishusho cyiza muriko mukora, cyiza cyo gukorera ibikorwa by'Imana hamwe. Uwabitanguje ntawe nzi, ariko nta wundi ni Kristo umwana w'Imana nzi, kuko abamukomokako bose yabashiriyeho ibuye ry'itanguriro. Iryo buye yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nimureme, iyo mukorera n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Iyo afite urusengero hano n'amarembo y'ikuzimu ntashobora guhindura ibyo muri ko murakora. Jewe nta bwoba mpora ngira niko nkorera Imana, nta bwoba namba nigera ngira, kuko mbazi Mana yacu ni nziza. Niba umuntu mu buryo buke mu ntegeke ziwe yubaka inzu akayiheza, iyiri hano si yitokubaka. Ndababwira icyo muze gukora icyo ari cyo, n'abo muri bo abo muri bo. Dusoma ijambo ry'Imana hano, Petero agiriwe ubuntu n'Imana abwirwa na Mpwemu Yera ngo avuge abo bari bo, abo bantu bakiriye Kristo abo bari bo. Aravuga ngo bene data, ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo. Uwanditswe Abaheburayo arababwira ngo uwo sokuruza wanyu Aburahamu yabwiwe n'Imana mu ijoro arahaguruka aragenda aratahira. Yari yabwiwe igisagara agiye kujamwo, asanga mu ico gisagara yari yabwiwe mu mugezi n'umwubatsi n'Imana. Aragenda ashitse i Kanani asanga abagenzi n'abubatsi n'abantu, acabwira Isaka na Yakobo arababwira ngo tube turaharuhukiye gato ntiturashika. Igisagara Imana yayeretse ntaco ndabona, kuko nabonye upima amaparasera y'Imana akaba ariyo yubaka. Bibiliya ivuga ngo yarinze arengana atarabona ko yinjiye mu gisagara yabwiwe n'Imana. Uwo arapfa aragenda, Isaka arakirindira arabura, arapfa aragenda. Yakobo arakirindira arabura, arapfa aragenda.
Haleluya. Turacari n'abanyigikije vuba turabyinjira ahabwa icyubahiro. Abo rero ngo bari barindiriye igihugu cyabo bwite, kuko baravuga ngo iyo bakumbura icyo bari bavuyemo babona uburyo bwo gusubirayo. Reka ndababwire gato abo muri bo, ngomba ndababwire ibyo data yanyigishije kuri droit international, muri parti ntoyi ya droit d'asile, amategeko ajyanye n'impunzi. Murankurikira. Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Petero yabwiwe yavuze amajambo abiri, avuga ngo muri nyamukira kandi muri ingenzi. Ingenzi ni iki? C'est le voyageur. N'umuntu atanguye urugendo, ni ukuvuga ngo arenganye urugo rwiwe, atanguye kugira hagiye uteye intambwe ya mbere usohotse inzu, ubu uri ingenzi. Kuba ingenzi bica biherera ahantu winjiye. Usohotse kandi aho wari wagiye wongeye kuba ingenzi, uza kubiheza winjiye kandi wawe. Turi ingenzi, turagaruka, turagenda, turahera, turagenda. Petero arabwira ishengero ry'Imana ngo mweho muri ingenzi. Twatanguye kuba ingenzi ryari? Umunsi twava mu byaha, ugitera intambwe ya mbere, ugapfukama, ukavuga ngo ndakwizeye Mwana w'Imana nzima, ndi umunyabyaha mparira. Wari usohotse n'isi y'abadayimoni, wari usohotse n'isi ya Satani, wari utanguye urugendo ruja he? Un voyageur ni umuntu doit être une personne qui a une destination, afise ahantu haraja. Nk'abavoyageur rero tuvuye mu byaha, ntitugenda nk'abatazi iyo baja adipo, ariko tugenda nk'abafise destination, dufise aho dutegerezwa kwinjira, ni mu bwami bw'Imana. Haleluya. Petero rero abwira ishengero ngo mweho muri ingenzi, acavuga kandi ngo muri inyamukira. Inyamukira c'est un étranger, umuntu ari mu gihugu kitari iciwe, igihugu atavukamo, igihugu kitari bwiwe, uwo ni umu étranger n'inyamukira. Nahishuriwe n'Imana ibintu bibiri, ngo hari abantu babiri bafise ibitabo by'abantu bose babayeho ku isi, ni Satani n'Imana. Ngo umuntu wese avutse Satani aramanika. Kandi naranezerewe bene data, Imana yacu ni Imana nziza kandi ni Imana twubaha. Uzi Imana ko yubaha ababyeyi babyara, ngo irabanza ikabarindira bakita izina umwana, igaca igandika na Satani akagandika. Bataramwita izina ntiyandikwa. Imana nishimye. Ibyo ugomba kubihinyuza, kubagiriye ubuntu n'Imana, uhamagawe n'Imana mu ijoro ikuvuga izina wishwe na so na nyina. Saba. Nico gituma umuryango si ikintu gitoyi, ni ikintu kizwi n'Imana. Kuba mubana n'umugabo wawe n'umugore wawe data arabizi, n'abana mwabyaye arabazi, aranabibubahira n'amazina mwabizi. Nta zina rero riba ribi, nta Imana ihindutse umuntu, ihabwa umwise munuko yandika munuko wande, umwise ntacyo maze ikwandikira ntacyo maze. Ntijejwe guhindura urudome na rumwe kugira
mukurikira sindanabateza byari byinshi ariko ndagerageza ngo bye gusa ngo ndababwira abo muri mwo n'icyatumye mukorana n'icyo muze gukora. Iyo umuntu rero ari mu gihugu aba afite uburenganzira ahabwa n'amategeko y'igihugu kome do nasiyonali nk'umuvukagihugu. Hari ibintu bikomeye cyane byerekana ko umuntu ari umuvukagihugu. Ubwa mbere yandikwa mu bitabo byo muri Eta Sivile. Kijya ni ikintu gikomeye cyane kikubwira ko uri umwenegihugu. Kigira kabiri aba afite uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Sasa tendwa inaliena ikomeye cyane. Good. Reka tubigende ko mwumva icyo data avuga. Data ni mwiza. Hari aho agenduza muri iyo parisere yiwe, haleluya, akancisha muri ibyo biti by'amabanga y'Imana. Kumva ndanezerewe. Ego kabisa. Umuntu rero nk'uwo Satani nawe warandika abavutse bose. Kandi uvutse wese kuko avukiye mu isi amwandika ko azoranduranwa nawe. Umuririmbyi yaririmbye ngo dosiye yanje yari yanditswe ko nicwa. Kijya mukuru Satani abavutse bose barabandika ko bazoranduranwa nawe kuko bavukiye mu isi. Ariko Imana nayo yanditse agakura Satani yashize ku kuboko atwariye. Bene datari canezereye iyo umuntu akuza akizera Imana ngo ugipfukama gusa ukavuga ngo ndakwizeye Mwami Yesu ni umunyabyaha, ngo iryo zina hari icyo Imana yamenyesheje. Imana ntiyandika izina mu gitabo cy'ubugingo, ririyandika ngo umuntu acihana rica riva mu gitabo cya Satani rikagenda rigaca ryiyandika mu gitabo cy'ubugingo. Satani agaca amubura. Aha rero hari abantu turi mu isi Satani yaratubuze, amazina yacu atayafise mu gitabo kuko atazi iyo yaroye. Niba Kristo yise ngo ni nyambukira ziwe, iyi si yacu iduhaye indaro nk'uko umuetranje, umukongomani, umutanzaniya, umukenyane, umueropeye ashobora kuza mu Burundi tukamuha indaro atari mu Burundi. Kandi ageze mu Burundi arafise uburenganzira bwo kubaka inzu, bwo kugura imodoka, bwo kugura impuzu, bwo kurongoreraho. Ariko yagiriye mu mariage ntiyandikwa muri komine wewe wandikwamo, oya ntabyemerewe. Aca yandikwa kuri ambasade. Saba muramurikira mwumva iyo duterwa mupfe kumurikirana muraza ko ugiye gutera tuje. Yandikwa muri ambasade. Ambasade ni iki? N'itongo ry'igihugu mu gihugu. Ambasade n'igihugu mu gihugu. Burya niba ambasade ya Tanzania yaguze pariseri kubakamo ambasade, aho hantu haca izo mbibe si Burundi, ni muri Tanzania. Winjiyeyo uba winjiye muri Tanzania. Est-ce que vous me comprenez? Murataha
turagenda maze umuntu rero wo muri icyo gihugu kiri mu gihugu ambasade zibereyeho gufasha bene gihugu b'icyo gihugu bari muri icyo gihugu ngo babe muri icyo gihugu. Iyo yatakaje ibyangombwa nk'akarorero karangamuntu, pasiporo n'ibindi byangombwa, hagufata itike ngo ave muri Tanzania aja muri ambasade akavuga ngo nimundomerere icyangombwa cyatakaraye, ambasaderi acagitumako muri Tanzania umuntu akagitorera. Niba turi nyambukira za Kristo abayetranje bo mu isi, haba hakenewe amambasade y'ijuru kugira ngo ingenzi zatakaje ibyangombwa zibironke muri ambasade. Nico gituma iyi ngoro y'Imana hakubatse aha muri Dorsa, iyi ni ambasade ya Kristo. Ingenzi zose twakoranye aha twicaye ngaha turi muri ambasade, hari abasirikare b'Imana bazibuza aha hantu baba bacunga ambasade y'ijuru. Mubyizere n'ibyo. Aha twicaye aha turarinzwe, hariho abasoda ba ambasade y'ijuru batuzengurutse ngaha kandi baba bacunze iyi pariseri. Iyo dukoraniyemo rero tuza tukumva amategeko y'ijuru ryacu. Hari abambasaderi baba bicaye ngaha bagaca batubwira amategeko y'ijuru, bakatubwira n'ibyo Imana yabarungikanye uwo munsi uko inyambukira zikwiye kuba. Haca hagera umwanya rero bagaca bahamagara ngo abatakaje ibyangombwa nimuze. Niho rero Mungu katika jina la Yesu, niho rero inyambukira zatakaje ibyangombwa zica zihaguruka zigashika imbere ya ambasade, umwe akavuga ngo mumbwirire data mbabarire asubize ko gahuzu ingabire nari mfise iherutse kugenda. Mbwirira data ko ndwaye, mbwirira data ko nahuye na Satani aho mw'isi adasumwami nk'uwaho waciye. Mubwire data kure. Hajya umukozi w'Imana ahagurutse akagira wewe abatanze raporo mu gihugu cy'iwacu, aca avuga ngo ewe Uhoraho mwamenye n'igihugu cyacu, izi nyambukira zabuze ibintu zimaze kuvuga zigarukanire. N'uno munsi icyo wabuze data arakiguha. Zipemo abo Satani rero barabafise mw'isi abantu adakontorora, adafise ku burenganzira, ataca bagira. Nico bituma niyo mugize mariage irinda kuza imbere ya ambasade y'ijuru ngo mubwandikishe ubwo bukwe bwanyu mw'ijuru. Nico gituma umukristo acikiye abagize ikibazo kibi cyane. Gucikira uri umukristo ugize ikibazo kibi cyane. Imana yagambiriye ngo nyambukira mwatwaye abakenyezi mutabakoye. Umva itangazo rya shobuja mwaribye. Reka nikubwire iby'inyambukira, ariko mpwemu yera ntabwo ari igitosi kijuju niwandiragiye, kandi handitse ngo katika jina la Yesu wazorishikana ari rye ritagira agasemba cyangwa injebejebe. Nico gituma vuga byose wagenze. Iyo rero turiko turubaka ingoro y'Imana ngo tuba dufashe Imana kubaka ambasade, nagomba kubabwira bene data, wowe uri Umurundi hakaba
ukava muri Kongo cyangwa mu Rwanda ukagenda muri relation extérieure ukavuga ngo ndafise imifuka ijana ngomba guterera kuri ya ambasade, bahejeje kuyubaka baca bakwandikako ko wabaye Umurundi mwiza wafashije Uburundi kubaka ambasade, ntibozo kwibagira. Ni ku mukristo atanze igikorwa ciwe mu kubaka ingoro y'Imana atibagirwa imbere y'Imana. Kiba icibutso datazokwama yibuka. Ico muriko gukora giteye ubwoba, bamwe muza kugikora ataco muzi. Umenga barabagobereye, umenga ni itegeko rya pasiteri, uzobikore bivuye mu mutima wubaka ambasade ya Kristo. Niwagira icyago ukagira ikibazo uzopfukame ubwire Imana ngo wibuke ko namufashije kubaka ambasade ya hanaha naje nibuke. Ubu mbere ngo batuzoyibutse rwose abantu mwese mutarubaka inzu mwubatse ingoro z'Imana muzopfukame narubatse rwawe naje nubakije mw'ijoro bugira buce nari nikanguye nongera gufatwa n'agatsiro gato nca numva umuntu araririmbye nanezerewe cane numvise amajambo yaririmbye mw'ijwi ry'indirimbo dufise ahantu ninayiririmba baravyumva abeneyo. Numvise umuntu araza arasanga aravuga ngo niwanyambaza mu gihe c'ibyago nzobikora niheshe icubahiro. Bigarukira aho mu gatiro ndavuga ngo data hari ico uvuze, hari ico utanze, hari umugisha uhaye ishengero no munsi. Iby'ukuri sinarinzi ico gihe sinarinzi koza, ariko ndavuga ngo Mana ibyo umbwiye ndabibwira bande ko ari isezerano rikomeye cyane. Ndarondera iryo jambo aho riri ndaribura, ndarondera no muri telefone ndaribura. Ndavuga ngo Mana ko ari we warimpaye, nduguruye Bibiliya nca ndugurura nca ndarishikirako n'izaburi 50. Nta rundi rupapuro naziguruye, si ubu niko nazigurura nyinshi. Ico gihe sinazinguruye impapuro nyinshi, naziguruye nshashika kuri zaburi 50 kuri uriya murongo wa 15 handitse ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Bantu manje hano nico nababwiye ngo ndabakeje. Kuva mu gitondo twicaye aha havuzwe izo ndirimbo ngo nimureme niho ndi ndabishoboye. Abaherutse kuririmba bo mu Ngagara hari uwatewe ubwa mbere ngira ngo mwavyumvise yavuze iki? Avugira ingene nguzu nyambaze ku munsi w'amagorwa ndatwenga ndihore. Ndavuga nkariko Mana uri mwiza, simbesha namwe muyerakarabesha. Abantu baje hano naho baje gukorera Imana mufise imitwaro ikomeye. Data yambwiye mutaraza haruguru y'uwo murongo wa Zaburi 50:14 handitse wiki uzushikanira Imana ikimazi co gukenguruka isumba byose uyishitse ko amasezerano yawe uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngwiruhejeje kubikora uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Ngomba mbere ndagihereko ko niko numvise we muyera avugana nawe nyabukira za Kristo nezerwe cyane. Aha mwicaye muri ambasade murarinzwe cyane. Aha nta winjira oya aha nta winjira n'abadayimoni bakwikurikije
kugira tubasohore mu izina rya Yesu kandi barasohoka by'akanakuru. Ni ambasade ifise nyeneyo nta gupfa kubogera saba. Hari igihe mwicara mu rusengero mutiyiza abo muribo ugishika uzobwire Satani ngo sohoka nini. Abandi mushitse mugaca muzana ya magorwa, urabona Uhoraho, urabona uko ayobowe. Ntiharagera banza ubwire Satani ngo ndindiriye tukabwira dayimoni ngo ninde yabazanye muri amasaha kivuzame saba ugategeka gusa. Twokwihatamo twese hano tukavuga ngo byose turagirira hanze. Urabona kiretse twaba dufise icyo dupfa n'Imana mugabe yiyemera nk'ingabo za Kristo twotanga komanda ngo sote zose murabyizera? Hage Satani aduponda nk'amenga ntacyo turico, turi ingabo z'Uhoraho. Uzumubwire ngo hadakomeye, zumubwire ngo hadakomeye bakoze Imana kamubwira kana uragenda ngo simbaha sa ntugirane ngo sigenda ntugire iki uyibwire ngo tiso. Tumepewa mamlaka. Amena. Imana ibahugisha. Ngomba banje sengera umuntu afise ikibazo ntukorere Imana nk'ubwoba databaza gutabara. Ariko umuntu yihana gaboro haguruka babarira naratakaje hagurukira aho nyene ntibiri kuraza niko kuze uzi kufise icyaha ico watakaje imbere ya Imana haguruka ndi ambasaderi ngomba ndabasaba wari kuba wanyarukije byari kuba byiza tukamubwira shobuja akaguha kandi uhaguruka ukizera nabanze kuvuga umuntu afise icyaha yiyizi abandi bafise imitwaro nabavuga hano ubanze mwihe muheze na Kristo kuko turazi na ipameze utera umutera ariko iyo ugororotse uhamagara ijuru rikamana. Tugomba tubanze dusabe yamarasa kweza kuko mwiyo ukoze icyaha waboneye kwiyandikisha mu gitabo kwa Satani wonyemerera amagaruka woba waranditse 2 3 tugomba tubivute mu izina rya Kristo izina ryawe rigaruke mu kibanza cyawe. Reka mpamagare ambasaderi wa hano aze amanuka amaboko imbere ya data. Ibyo wizeye bikuweko murahariwe Mana Israeli, Mana data kwetu w'ijuru wamucyubahiro mu ijuru mu isi wahagaze hano imbere y'isi n'ijuru wamukeruye Mana data wa twese imbabazi zawe nyinshi z'amahirwe ndashira ngawa
umutima